Kaze muri the SOA Bishop nitwa Steven Raphael abenshi bakantazira biko nkaba ndi muri Houston, Texas. Abarundi bari henshi hatandukanye mu bisagara bitandukanye byo mu bihugu byinshi byo ku isi. Aho ubona ni mu gisagara cya Adelaide kiri mu gihugu cya Australia cyangwa Australia. Aba ubona ni bamwe mu Urwaruka gw'Abarundi basanzwe baba muri icyo gisagara, bari kumwe n'umumenyereza wabo cyangwa umukoca wabo, ndetse nk'umwe mu bantu babaye mu kambi y'impunzi yanduta. Uwo mukoca ku ruhande rwanje ndamuzi kandi nizere ko n'abandi bantu umuzi ni Hussein. Bariko bagira imyiteguro kuko bimirije kuja ahantu beho hantu nihe kurikirana umwe muri bo twaganiriye. Kaze cyane. Kwizina banyita Irad Boni Baragoma, nabantuye muri Australia y'ubumanuko. Ya ayo niyo mazina yanje. Umuri mu gisagara ikiye? Turi mu gisagara cyo bita South Australia muri Adelaide. Kubera kuno munsi mwoba mwimvise ko dushobora kuvugana cyangwa mukavugana na The SOA Bishop, hari icyo mwoba mushaka kubwira abantu baba bakurikirana cyangwa bashobora kurorera video? Igitumye twifuza kuvugana namwe niko dufise twimirije kugenda gukina inkino, surukino rumwe ni inkino mu gihugu cya mavuka, igihugu cy'Uburundi. Aho Urwaruka gw'Abarundi nga mu gihugu cya Australia tugize selection mu ma state yose. Turaba abakinyi babo bazi gukina kugira dutware timu mu gihugu kugenda kwerekana ubuhinga natwe twaba dufise nga muri Australia, kandi byongeye Urwaruka rwinshi rutahavukiye rwavuke mu mahanga. Twabonye ko byoba byiza tugatwara Urwaruka rukagenda kubona igihugu no kuramukanya n'abandi hariya no gukina n'izindi timu za hariya. Ukifungwa goli 1, 10, 20 wala usipani. Hii ni mazoezi haya. Mechi kubwa ziko huko. Tucheze mpira, lakini tuoneshe kama tunajua mpira. Ndio na kusaidia wenzako. Narudi kusaidia. Usisimami kule offside mani. Narudi kusaidia. Mpe mpira mapema. Goalkeeper, cheza kipindi chako kimoja, nataka nikutizame kipindi kingine huyu anaingia. Ukipiga ukipindi chako, tukimaliza mazoezi ile beki imefungwa na nini, lazima tukimbie. Kazi mwibuke bakunda uducengo. Sisure. Okay, none muri make urugendo ruzoba ryari? Izo nkino zizobera hehe? Bizofata umwanya ungana gute? Urugendo ruzoba itariki 11 z'ukwindwi muri umwaka nyene, niho tuzofata urugendo. Abakinyi bose bazohurira mu gisagara ca Adelaide, bavuye muri Perth, bavuye no muri Brisbane, bose bazoba ari ngaha. Tuzoshika hariya mu gihugu ku munsi wa gatatu isaa 11:30. Hazohari abantu zo kumugoroba. Hari abantu bakora muri FFB mu gisata cy'umupira w'amaguru mu Burundi bazoba baje kutwakira hajya ku kibuga cy'indege. Urukino rwa mbere tukazorukinira i Makamba, dukinya n'itimu ya Aigle Noir, itimu ikomeye iri mu cyicaro cya mbere mu gihugu cy'Uburundi. Kandi uravye yahereje kuba kane ba mbere niyo bahereje. Iyo tukazoba twikinira kino ruzokurika turukinira mu Rumonge. Hanyuma tuvuye mu Rumonge tuduga tumanuka dukinira Bujumbura. Hanyuma urundi rukino cyo tuvuye Bujumbura cyo tugana turukinire Igitega. Hanyuma tuvuye Igitega cyo tugana dukinira urundi Ngozi. Hanyuma tuza guhereza i Bujumbura dukina n'itimu ya President Nkurunziza, Haleluya FC, benshi barayizi. Muzongira n'umukuru w'igihugu azoba arimwe? Azoba nanyene azoba yahishikije ibiro azovyita by'urukino rwa nyuma. Okay, none ico ciyumviro cyo kuvuga ko mwofata urugendo nk'abarundi abenshi ba muri Australia mukaza gukina n'abarundi bari mu Burundi, vyabaje mu gute? Nubwo wabidusiguriye imbere, ariko kugira ngo ico ciyumviro mu gikore vyagenze gute? Ko mbona umenga bizo ni ibintu bibonekana ko
bishobora kubafata uburyo bwinshi byagenze gute kugira ngo ivyo bintu mubishikeko? Kweli nticyari cyoroshye kugira icyo kintu tugisheko, arakini dufashijwe kandi tukaba kwisi yose hari umunsi mukuru wita bya diaspora. Rero bimaze kugenda uko aba diaspora bavuze dutware itimu abana mu gihugu bagende kuramukanya guhimbaza uwo munsi mukuru wa diaspora mu bandi. Nibo rero baba barafashije uburyo bwo umukino nibo tuzokira n'itimu ya hariya bandanye. No, twe batorondera itimu ya harara, lakini natwe naho kuko tuzi dukunda urukino twavuze kiramukinyi arashobora kwirondera itike, hanyuma tukagenda kuraba kugerageza ubumenyi bwacu, tukagenda kuraba aho ubumenyi bwacu aho bugarukira. So kiramukinyi twaje dupanga yirihira itike kwera umukiramukinyi yari irihiye. Icyo twace dukora communities zace dufasha amahera y'ibifungurwa abantu bari muri management y'iteam, aba leaders bo bace bagira bikora ku mufuko barihe banye bavuga turi amahera kanaka kugira zoronke ico tugaburira abana. Arakini twega bakinyi nitwo twirihiye itike, hanyuma amahera yuko yo tuzokoresha hariya aba leaders niyo bayatanze kwitanga kugira tugende dushike hariya. Okay, none unumvise uvuga community yaho muri Adelaide y'Abarundi nawe yaragize ikicerera, yoba yatereye gute, ubona bavyakiriye gute kumva ko abana babo mubana ngaho muba mugiye kubatera iteka mu gihugu cyacu cy'amavukiro? Community yangaha ni community idufasha cyane kandi iratwitaho cyane abakinyi b'umupira w'amaguru. Kandi si community gusa, twaragiye tumaze kuraba amahera tugakanirwa tuvuga tugende no amashengero yarafashije abantu, barafasha kubera baratwishimiye cyane kandi nabo nyine baravyishimiye kubona twogenda guserukira igihugu cya Australia. Kandi n'iciyumviro kirashe kugira bizobahe imigenderanire myiza cyane n'igihugu cy'u Burundi. Okay, turumvise ko mu rukino rwa nyuma hashobora kuzuba harimo na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Ku ruhande rw'u Burundi go ntacyo boba barakoze kugira ngo izo nkino zigende neza, ko wumva ko muzokina na ekipe y'umukuru w'igihugu, ekipe Haleluya? Mu hariya mu gihugu kweri baratubwiye ingene situation imeze, kandi twese situation turayizi hari ingene imeze kubera ingene ibintu byari bimaze imisi bimeze. So baravuze twe tuzoshobora kubafasha mu bintu bya transport. So baravuze tuzofasha bya transport, lakini ibintu byo kujya kubera igihugu cyari kimaze imisi kiri mu bibazo tubitahura. Yes, hanyuma bavuga tuzokwitaho ma transport byose, security izo biriho bitanze security na transport baradufashije cyane. Okay, hanyuma kwishira hamwe nagerujejwe umupira inkino mu gihugu cy'u Burundi ryo urumva hari ku ruhande rwa leta bobo ntacyo bavuga, bazokoreye nyine transport bazofatanya na leta? Mu bisanzwe bazofatanya na leta kubera ntuzenya ishyirahamwe rigejwe n'ivy'inkino byo mu gihugu cy'u Burundi ntibagonze kugira iki, nawe nyine badusiguriye ingorane yindi nyine bavuga kubera itimu nkuru y'igihugu zo biri kwitegurira inkino kugenda gukina muri Sudani, ibintu nk'ivyo bavuga amahera yaragoye, lakini icyo bazogira iki bazokwitanga kudufasha mu byo bashoboye mu bya transport no kuducungira umutekano kugira umutekano uzo bumeze neza. Ivyo numva ko ari byiza kabisa mugize, numva ko ari igikorwa ciza uharuye abarundi bamwe nkawe ndakuzi ko twarabana mu ikambi y'Induta, ndakuzi cyane kuba rero mwo bamushize kuri ubwo rwego mukumva ko mugenda gutera iteka Australia, gutera iteka Australia gusa n'abarundi bose bari hanze, nivyo kwishimira. Mukamugize neza, nitwabona nk'abandi bantu muzoba muri kumwe tuzogerageza tuvugane kugira ngo twumve nabo icyo bakivuga ko, nimba hari ubundi butumwa ushobora kubwira abarundi bo bari muri Amerika, bari muri Canada, bari ngahi wanyu muri Australia, akanya ni gwawe nimba hari cyufise ubabwira ko hari abakinyi benshi nabanyene baba bipfuza gukora ivyo ariko ugasanga biragoye, nimba hari akajambo kanyu mushobora kubabwira? Ego murakoze kuri umwanya tena, no sinireka gudatera kamo abarundi bose bari mu mahanga yuko uwo afise icyaco cyose cyo yoba yishimiye kugenda kwerekana mu gihugu arashobora kugenda kucerekana kuko ni igihugu cyacu.